Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mukomeje kugira ibihe byiza kuri uyu wa 2023 Kigarama mwaka wa 2025. Nje kubabwira ko habaye abombora hagati ya RDF M23 Red Tabara ndetse na Twigwaneho ntasize inyuma na FNL irongowe na Nzabampema. Mu nkundire rero mu ncamake ndababwire ingingo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu. Kitaza kuba kigufi mu vyumve, kitaza kuba kigufi nubwo cyo kigufi naho nuko nza kuba nagerageje uze ndapfunyafunya kugira ngo sinze kurambira bamwe n'abandi. Ingingo ya mbere tugiye kurabira hamwe nuko Red Tabara yacanyemwo hamwe na RDF M23 igisirikare ca leta y'u Rwanda. Ibi nivyo nje kubasobanurira uti bacanyemwo bigenze gute, bapfuye iki, vyabaye ryari, vyabereye hehe. Ingingo igira kabiri nje kubereka uburyo Frederic Bamvuginyumvira magingo aya ari muyabira bitewe n'iciyumviro yashikirije hajya muri Red Tabara. Ico ciyumviro ni nyabaki ndaje ndabibahe mu buryo burambuye. Aloys Nzabampema hamwe na FNL yiwe bisa nkaho yateye umugongo iby'inyeshamba RDF M23 inyuma yaho bamuhaye misono kwita impossible kuriwe. Ibi bigaba byatumye Aloys Nzabampema asa n'uri karasokora, ariko kandi ku rundi ruhande bikagaragara yuko izinyeshamba RDF z'u Rwanda ziriko zibona Aloys Nzabampema nkaho yoba ari maneko wa CNDD FDD. Iyindi ngingo tugiye kurabira hamwe nuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kitarava mu gisagara ca Uvira. Ibi biravugwa na Red Tabara bafatiye ku migwano amaze imisi bariko baragwana n'abawazarendo. Cha tubandanya turabire hamwe ubwato amavedete yaba Red Tabara agira kurane yarashoboye guturirwa. Aya mavedete bari batumye ko hariya mu Bushinwa, aya yaraturiwe. Ndababwira abayaturiye ni bande naho yatuririwe. Aha ni mu gihe bari bizigiye yuko aya mavedete ariyo bazokwifashisha mu kwambuka uruzi Rusizi berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu kurangiza turaza kurabira hamwe uburyo abarundi benshi basanzwe bari hano mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe batanga imfashanyo muri Red Tabara, biriko biravuga ko abenshi bazihagaritse ku mpamvu iyihe. Ibi nivyo nje kubashirira ahagaragara muri kino kiganiro. Mu nkundire rero mwebwe mugiye kuba nanje muri kino kiganiro, mutore agatebe mwicare tuganire, mutore agatebe mwicare tuganire. Kandi ndazi ko abenshi bo muri mwebwe izi nkuru ngiye kubashikiriza nuko musanzwe mufise ico muzizi ko kumbure hariho n'ababazizi cyane kundusha. Gwenda basabe duce duhura muri commentaire tuhaganirire mu nyunganire ico mvuga mu mudatahura mukimbaze, nta kibazo na kimwe niteguye kuza akubishura. Ariko kandi nawe dukurikirana uteragira sabone akandi ko kandi ntaco bitwaye, ni juste gufyonda aho handitse subscribe canke sabone bivana n'ururimi ukoresha muri telefone yawe. Ubwo uco cyo no kugakengeri uzoba wihereje, uzoba udufashije kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4 Plus. Reka ndabaha ikaze muze mubane nanje muri kino kiganiro kumbure kitaza kuba kigufi. Inyuma yaho inyeshamba RDF M23 bashoboye gushika mu gisagara ca Uvira, bamwe n'abandi ngira ngo mwarabonye yuko habayeho novuga ibyo no kita guserebura haba kubanyamurenge cyane cyane babigaragaje aho basuha amareresi yo kubatamba ibisirimba ngo umuntu mbere yo gushimira Imana yabo ko yashoboye kubashikana hajya mu gisagara ca Uvira. Ku rundi ruhande hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngira ngo mwarabonye yuko n'ububare bwinshi bakesheje, bamwe n'abandi bigina intsinzi aho bavuga yuko ngo abahungu babo noneho
baronse opportunité nziza cyane yo guca basimbira hano mu Burundi. Muze abahungu babo mwumve Red Tabara ngo kara kajyo keza ko guca basimbira mu Burundi kugira ngo bashobore guhindura intwaro ya CNDD FDD bamwe n'abandi batari ko barishimira, ariko kandi igitigirnya mwinshi gisanzwe kiriko kirishimira. Uti rero ukwishima no kwishimangira kwamwe n'abandi ko kubanyeshamba z'u Rwanda zashoboye kwigarurira igisagara ca Uvira, mu kuvuga ko Red Tabara igomba guca rero nka koyoko ko kugira ngo ishike mu Burundi inyuma y'imyaka novuga irenga 10 bari inyuma y'igihugu, vyoba byari bivuye kuki canke ibi bineza neza boba bari babikuye kuki canke vyoba byari bishingiye kuki. Amakuru dufise twatoje neza warashakashire koko tunafite n'ivyemezo nuko izi nyeshamba RDF zari zagiranye amasezerano hamwe na Red Tabara yuko Red Tabara igomba kubafasha urugamba, gutyo bamaze kuba begereye imipaka y'igihugu cy'u Burundi M23 RDF ko bazoca baparena Red Tabara kugira ngo bayiheshe Gatumba ndetse n'intara ya Cibitoki. Aha ndahasubiramo kugira ngo muhumve neza. Amasezerano Red Tabara yarifitanye na RDF igisirikare ca leta y'u Rwanda ciyise M23, na yuko Red Tabara M23 imaze kwigarurira igisagara ca Uvira, ubwo bazoca baherekeza gushika mu Gatumba Red Tabara hamwe n'intara ya Cibitoki ya kera kugira ngo bibe ivya Red Tabara. No kuvuga Red Tabara ironke uduce novuga ko two kuvugira kugira ngo ishobore kubandanya igaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwigarurira utwo duce. Inyuma rero yaho M23 imaze kwigarurira Uvira, kara kajyo keza mu by'ukuri ko kwishima no kwishimiriza kuri Red Tabara kubera yuko ibyo baganiriye byasa n'ibiriko biratera abije imbere. Niho rero bikora kuri RDF M23 babasaba bati tugigwe ko nk'umugi w'igisahira kubera yuko abarundi nibamara kwitegura bizotugora kubandanya muri burya buce butandukanye. Niho haza kuza ico no kwita ukwihindukiza mu ijambo tudasanzwe tumenyereye ku bantu b'abagabo. Ibi byatumye hariya i Kigali Red Tabara, delegation ya Red Tabara hamwe na RDF ndetse na M23 basize inyuma bicara bagacurika imitwe hamwe. Muri kiriya kiyago ndabutse ko hari harimwo na FNL ya Nzabamema. Aha kwari kugira ngo barabire hamwe etat d'avancement y'ibikorwa basanzwe bariko barakorana hano ku butaka bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Red Tabara rero niho yaca ivuga ko isavye yuko bagigwa ko guca binjira neza na neza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo intara ya kera Cibitoki hamwe na Gatumba bishobore kwegukirwa cyangwa se kwegurira iyi Red Tabara. Mu nama niho abari baserukiye RDF bahakanye baranka barisiba yuko batagomba kwiteranya n'igihugu cy'u Burundi. Ibi babivuze kumbure bafatiye ku majambo yaramaze iminsi yakashikirizwa na bamwe mu bubahwa b'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Hano bamenyesha ko Son Excellence Evariste Ndayishimiye hari ikintu yavuze, ndetse na chef d'état major Prime Niyongabo nawe ubwiwe hari ikindi kintu yavuze mu kajambo hereje ko yavuze ko ngo akari nyuma agahinda. Rero RDF yaciye novuga ikura ku nzira Red Tabara mu kubamenyesha yuko bidakunda ko baca bagigwa ko intara ya kera Cibitoki hamwe na Gatumba. Mu mpamvu babahaye babasobanuriye yuko boba bariko baraja kubiri n'intumbero bariko barasigurira isi n'amakungu ziko ziratuma bariko baragwanira hajya ku butaka bwa Kongo. Magingo ayo rero bagiharira niho amakuru ava hariya avuga ko barashwanye kugeze naho ngo bashobora kuba
baranakozanije ko ibi akaba ariho bamwe n'abandi bakuye amakuru yuko General uyu Sultan Makenga ashobora kuba yarahasize ubuzima, ariko ntabwo nje kwemeza ko Masunzu yasize ubuzima yapfuye bitewe n'ibi, ahubwo gusa icatumye bavuga ngo bamwe n'abandi yuko uyu Sultan Makenga ashobora kuba yararashwe ndetse akanapfa nuko habaye imishamirano cyangwa se kudahuriza kuri kimwe n'ikindi hagati ya Red Tabara ndetse n'izi nyeshamba RDF M23 mu nama bari basanzwe bariko barakorera hajya mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Muri iyi nama nyene bamenyeshe yuko muri delegation y'abari baserukiye Red Tabara hariho uwo bari novuga harimwo uwo umwe bari bagiyemwo ariwe Bamvuga Inyumvira, nawe ashobora kuba atahavuye ameze neza bitewe nuko hariho amajambo yashuye gushikiriza muri rya nama, aho yavuze amajambo yuko hataragera ko Red Tabara bajabuka mu gihugu cy'u Burundi ngo nibafate umwanya uhagije wo gushobora kwitunganya kugira ngo bazogende ari gisirikare gikwiye kandi gifise ubumenyi ndetse n'ubushobozi. Kubwo amajambo Sylvestre nako uyu Bamvuga Inyumvira yashikirije byatumye Bamvuga Inyumvira batamubona neza hajya muri staff ya Red Tabara, ndetse bamwe n'abandi bakaba batanga kuvuga ko ahubwo ashobora kuba ari maneko wa CNDD FDD yashoboye kurungika hajya muri Red Tabara. Bamvuga Inyumvira rero ubu ari muyabira ntariko arabona ayo acira nayo amira, kubera ko uyu muhari yashatse gukorana nawo watanguye kumuraba cyangwa se kumutera imiragwe magingo, twovuga ko yateye akagere igihugu. Ndabibutse ko bavuga ngo uteye akagere igihugu ngo naco kibwigira iki kigutera umugere. Reka rero tubitege umwanya turabe iyo bizotera bija ivyiyi Red Tabara ndetse n'abasanzwe bayirimo. Ndabutse kandi yuko hariho bamwe n'abandi batakiriko bararabana neza hajya muri Red Tabara biturutse ku kuntu batariko barahuriza ku vyumviro bya bamwe n'abandi. Bamwe bari bashingiye ko Red Tabara ica yinjira directement mu gihugu cy'u Burundi igihe nyeshamba z'u Rwanda zishikira hajya mu gisagara ca Uvira, ariko abandi nabo bakabona ko hatari bwagere ko Red Tabara ica yinjira muri Uvira kubera ko batari bwategure akarere neza mu buryo butegerezwa. Aha rero ndabamenyeshe yuko ibihuhwa byaradumagijwe cyane gose, ngira ngo abasanzwe muri mu Burundi mwaravyumvise ndetse n'abatari mu Burundi byaraciye kumangurukana misandukanye, aho Red Tabara yikubita mu gituza yishima inishimangira yuko bategerezwa kujya umukeke bawuririye mu gisagara ca Bujumbura kuri Noel. Aya majambo yaravuzwe cyane gose, ubutumwa bwacicikanye, ama audio yarungitswe, amamoto yafise ngaha, aho barungikira bamwe mu Barundi bababwira bati mutwitege kuri Noel tuzoyisangira nta nkeka, tuzoba twamaze gukuraho amatwarire cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tariko rero abazi ko badututse, abazi ko batuvuze ko amajambo mabi bamwe n'abandi ubwo bazoce bamenya iyo baja, bataronse iyo baja naho baze bimbe bigera. Aya niyo majambo agera akoreshwa muri kiriya gihe, ariko kandi kuri uyu munsi naho hari ayandi majambo agikoreshwa yiterabwoba yo kwereka abarundi yuko Red Tabara umwana n'umwanya ishobora gushwara hano mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba mu by'ukuri ndabaca intege abantu mukitwara ayo makuru novuga y'ibihuhwa, nagomba ndabaca ivutu mu by'ukuri nta Red Tabara magingo aya iriko nayo ubwayo yiyumvira kuba yoshika hano mu gihugu cy'u Burundi. Aya n'amajambo ndiko ndavuga mfatiye ku makuru yiwanje yibanga cyangwa se yiperereza ndiko ndakura hariya mubegereye Red Tabara. Barazi neza umusirikare wo mu Burundi cyarico, baherutse no guhura nawe aho nyene mu gihugu kibanyi ca Kongo. Niyo mpamvu umutima wo kwiyumvira yuko botaha mu Burundi magingo aya baje nk'abasirikare, sinemeza yuko uwo mutima
bakiwufise. Reka twibananirize ikiganiro cyacu kumbure ndaza kubarambira. Nzabampema nawe ati jewe nta gisirikare mfise, sinditegura kuba noja kugwanira ku butaka bw'u Burundi. Uyu ni Aloise Nzabampema asanzwe arongoye FNL yari mazimisi kirashigikira izi nyeshamba z'u Rwanda. Inyuma yo gushikiriza aya majambo ayabwira izi nyeshamba RDF, nuvuga ko byatumye baduza agashavu ndetse bakazura n'akaboze, aho batangwa nabo bwiyo kumwagiriza yuko atigeze agira ikintu abafasha. Ariko ndabibutse yuko Nzabampema hamwe n'igisirikare ciwe mu kuja gufatanya n'izi nyeshamba RDF M23, uwe ntabwo masezerano hari muko bazomufasha cyangwa bamerekeza kuza kugwanira ku butaka bw'u Burundi. Hibambewe wewe yarafise intumbero yuko baza kumuhereza ibigwanisho, akabaho afise igisirikare gifise ibigwanisho byinshi kandi bigezweho. Yari yo ntumbero Aloise Nzabampema yarafise, ndetse ni nayo masezerano yarafitaniye na zijya nyeshamba z'u Rwanda. Aloise Nzabampema rero inyuma yaho ashikirije aya majambo abwira izi nyeshamba RDF M23 yuko atagisirikare afise gikwiye kandi kigisirikare ciwe kidateguwe neza ku buryo yoja kugwanira ku butaka bw'u Burundi, byatumye batangura kumwagiriza bimwe n'ibindi. Kimwe muco bamwagirije kumbure bamwe n'abandi mutamenye, ndabibutse yuko mu minsi iheze twarigeze kuvuga cyane ku makuru yaho hari hateguwe genocide mu Banyamurenge hajya hejuru muri Haut Plateau. Iyi genocide yari yateguwe n'igihugu cy'u Rwanda. Twarasemereye tubivuga ibetangabo byinshi, ariko ngomba ndamenyeshe yuko iyi genocide icatumye isiba icarico, ariko ndababwire ko ari urwasivye atari urwavuyeho. Aha muhumve neza, ni urwasivye ntabwo ari urwa avuyeho. So uyu Aloise Nzabampema yari yasabwe n'inyeshamba RDF yuko bagomba kujana muri operation hariya muri za Mikenge biraro mbiri za point zero, kugira ngo Aloise n'igisirikare ciwe bace babandanya gukora ihonyabwoko mu bene gihugu hajya muri Minembwe, abene gihugu b'Abanyamurenge. Aloise amaze kubwirwa uyu mugambi ararahira, ararengwa, araturitsa urutoki yuko ayo mahano cyangwa se ayo mabi adashobora kuyakora. Ibiri mu byatumye novuga umugambi w'izinyeshamba z'u Rwanda udindira, uteba, ndetse ahubwo unasa naho washoboye kuburizwamwo, kubera yuko uwo bari bizeye yuko ari bubafashe umugambi yavyanse. Mukwanka nako mu guhitamo ko Aloise Nzabampema na FNL yiwe aribo bari buje gukora aya mahano, nuko asanzwe ari abarundi bavuga ikirundi, kandi abenshi muri bo bambaye umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi. Bari baziko rero baca bifashisha uku kuntu ari abarundi n'uyu mwambaro bambaye mu gukonvenka cyangwa se mu kwemeza abene gihugu b'Abanyamurenge yuko igihonyabwoko ryakozwe n'abasirikare b'u Burundi, ngo bace banaboneraho no kwemeza ko gisirikare cy'u Burundi kitashoboye kuva ku butaka bwa Kongo. Aha mwo kwibuka ko na President Kagame ubwiwe yivugiye ko yahamagaye mugenzi we Evariste Ndayishimiye amubaza ko adafise abasirikare hajya muri Fizi, aho Kagame ubwiwe we yaciye avuga ko cyangwa se anemeza ko hasanzwe hari abasirikare barenga 200 by'abarundi. Hari muri yo ntumbero yo kugira ngo Aloise Nzabampema aramutse abemereye aya mahano bace bavyegeka ku basirikare b'u Burundi, bivuga ko boba batavuye ku butaka bwa Kongo, bagumye hajya muri Minembwe. So ndababwira yuko imitego ya shetani ikomeza kwitegura yonyene ubwayo. Dukunze kuvuga ko izi ntambara ziriko ziraba hano ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri ni intambara nubwo bamwe batavyemera, ziri mu buryo bw'umubiri bien sûr, ariko kandi ziri no mu buryo bw'impembo. Biragoye cyane yuko umuntu nka Aloise Nzabampema asanzwe ariko arakorana n'izi nyeshamba z'u Rwanda muri bimwe canke ibindi bashobora kumutegeka ibintu nk'ibi akavyanka magingo hariho ivyo
azeye kandi aziga ku bwa zino nyeshamba z'u Rwanda. Aha rero ndahamya yuko aha nta nguvu za kimuntu zakoze, ahubwo ni nguvu novuga spirituelle zashoboye gukora muri kano gatendo kugira ngo abenegihugu b'abanyamurenge ntibashobore gukorerwa iri honyabwoko ndetse ngo rishobore no guca ryagirizwa leta y'u Burundi. Natangiye mvuga nti ibombora muri RDF M23 Red Tabara twigwaneho hamwe na FNL ya Nzabampema. Magingo aya Nzabampema na FNL yiwe ntabwo bari kubarabwa neza natwigwaneho ndetse na RDF ntanibagiye na Red Tabara, kubera ko muri gahunda bari barapanze murumva yuko uyu Aloys Nzabampema novuga ko yababereye intambamyi yo kugira ngo bashobore kuba boshika ku ntego yabo canke ku mugambi wabo. Munyihanganire nababwiye ko ikiganiro kiza kuba kirekire, ndiko ndagerageza kugipfunyapfunya kugira ngo ndabe ko iyi nkuru zose nabateguriye nza kuzi bashikiriza. So biriko baravugwa rero yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kitavuye mu gisagara ca Uvira. Aya majambo ariko arashikirizwa n'aba Red Tabara bafatiye ku dutendo Wazalendo iriko irabakorera iri kumwe na FRDC hajya mu gisagara ca Uvira no mu micungararo yaho. Nagomba bamenyeshe yuko izi nyeshamba z'u Rwanda nubwo zikomeje kwikaraga hagati yabo, bakomeje kuvugana yuko badafise gahunda yo kuguma hano mu gisagara ca Uvira, kubera ko barabona ko akarere kamaze kubananira gupanga ko kubafasha kuguma hano mu gisagara ca Uvira. Ibi rero nivyo biriko biratuma bamwe n'abandi bavuga ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kitakuye abasirikare bacu hano mu gisagara ca Uvira. Impamvu yindi ihambaye nuko habaye operation kuba RDF M23 na Red Tabara hano mu gisagara ca Uvira. Twari babwiye mu gace kitwa Luanga za ku kivuko ca Karundu ndetse na Makobora, aho inyeshamba zashoboye gutakaza abasirikare batari bake. Ariko ngiye kuvuga cyane ku bitero byabaye hajya ikarundu, aho novuga ko inyeshamba novuga z'u Burundi Red Tabara zashoboye kwatakariza ibintu bitari bike bari baziga yuko ibyo bikoresho ari byo bagomba kwifashisha mu kugira ngo bashobore gutanguza ibitero ku butaka bw'u Burundi. Bimwe muri ibyo bitero hariho ubwato bujya ubuvedete butoya basanzwe butwara abantu 12 gutyo 8 bari bakomanze mu Bushinwa. N'ubwato bune bari bakomanze aho bavuga ko bazoza babwifashisha mu kujabukira mu ruzi Rusizi kugira ngo bashobore gushika mu Burundi. Aha ni muri wa mugambi wabo bari bapanze ko bazokoranamwo na RDF M23 itarabahindura. Rero Wazalendo mu bitero yabagavye ko biremereye muri Karundu aho bari basanzwe bari ku kivuko, nuko basize baturiye buno bwato. Murumva ko aho umworo yanikiye butuma mvuge kandi abahe na pole, ariko kandi nubwo bakiri novuga mu kababaro katagira uko kangana ndetse no mu gahinda, nuko bace bagiriza ko kino gitero cabaye hano muri Karundu ndetse nibisanzwe biriko birabera muri Uvira magingo yatuvugana ngo biriko birakogwa n'abasirikare b'u Burundi, ngo kuko ngo uburyo n'ubushobozi n'amateknike ariko arakoreshwa ngo ntabwo Wazalendo bafise izo systeme ziriko zirakoreshwa muri Uvira ndetse nizakoreshejwe muri Karundu. Amakuru dufise ava muri Red Tabara nyene avuga ko Red Tabara yaciye itumako ubundi bwato 12 noneho bace bakomanda ubundi bwato 12 mu Bushinwa bwo muri Myanmar kugira ngo kumbure ni RDF niyabaha amahirwe bazoshobore kugira iki kwifasha buno bwato mu gusubira kugaruka cyangwa se kujabuka Rusizi bakoresheje buno bwato kugira ngo bashobore gushika hano mu Burundi. So murumva yuko ntibicaye nubwo bakomeje gukogwa
mu nkokora kabisa. Murumva ko nabo nyine ubwabo bakomeje kuba twigwaneho. Ubwo rero Tabara nawe ubwayo ubu ni twigwaneho. Reka ndangirize inkuru yacu ku myidogo toujours ikiri hariya muri Tabara. Tabara bari ku mirongo y'urugamba bariko baridoga cyane yuko ngo abari basanzwe bariko barabashigikira hano mu gihugu cy'u Burundi ngo ntabwo bakibahereza imfashanyo. Intumbero ya mbere nuko ngo abari biteze ko bagiye gusomera ngo bariko bararumanga. Batanze intererano ku bwinshi cyane rwose biteze yuko inyeshamba za RDF zihonyoje ikirenge muri Uvira yuko na Tabara izoca yinjira mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko ari Tabara yari yarijeje aba bari basanzwe bayifata mu mugongo. Rero kuvaho bashikiye muri Uvira ikizigiro cyo kwinjizwa mu Burundi kigasubira inyuma. Ibi byatumye bari basanzwe mu Burundi babaha imfashanyo bacika intege. Ibi rero bikaba biriko biratuma Tabara ngo iriko irasubira inyuma bitewe nuko atamfashanyo zikwiye bakiriko bararonka. Ku rundi ruhande bavuga ko ngo abasanzwe bariko barafasha Tabara ngo CNDD-FDD irabagiramiye kubera ko ifise iperereza rikomeye cyane gose. Bamwe n'abandi bakomeje kubafata miri, babafatira amaboko mu mpuzu, mande majambo babafata en flagranteri, babafatana ibimenyetso bigaragaza ko bariko barashigikira izi nyeshamba Tabara. Reka ngaruke ikiganiro cyacu ngaha. Ndabasaba imbabazi ko kumbenda kigize kirekire, ariko kandi byari ngombwa, byari bikwiye ko ndakibaha ukunyene kingana, kuko ni nkuru nashoboye guturukaniriza ku mwanya umwe. Reka ndagushimire wewe ubanye nanje muri kino kiganiro kabisa, n'akayashu karandenze mumbabarire. So ndabashimiye rero mwebwe ubanye nanje muri kino kiganiro, nubwo kitari kigufi, ariko kandi wowe udukurikirana utaragira sabone, mu by'ukuri uri kurahomba, kubera yuko aha kuri BIenfo ni kimwe mu binyamakuru novuga biriko biratanga amakuru y'ukuri kandi yizewe, ndetse ku mwanya, amakuru y'ubutasi, amakuru y'ibiri ku mirongo y'urugamba, amakuru yo mu buryo bwa diplomasi. Wowe rero turagira sabone yo kurahomba cyane, kuko amakuru dushana ku mbuga zacu ni menshi cyane gose. Reka ndabike banuri nkomeza kwifuriza Noheli nziza, ariko kandi ntimuze mutwibagira natwe kuri Noheli. Turi abantu banyu, muri abantu bacu. Ubwo muzoba muri ko murasanga n'imiryango yanyu, natwe muze mutwibuke ko natwe turi umuryango wanyu twamaze kuba bamwe. Reka nshimire abo n'abandi bamaze kuduha amapromesse yuko kuri Noheli bazotwambika. Namwe turabashimiye, mukifise ku mutima, mutarabigira iki, mutarabigaragaza. Ubwo rero turashobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Nimugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.